Ndamutse nongera ndabaye ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka munkundire duhere kuri izi ngingo nkuru uziyagize. Kuri uyu wa mbere igitoro cyasubiriye kuduzwa mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati. Ubujejwe kumenyekanisha amakuru mu banki nkuru y'igihugu amenyesha ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubika no kubikuza mu banki yose yifuza ndetse n'amafaranga yifuza. Aya n'ayandi ni mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira mu gihe hari haheze ukwezi kumwe gusa hadugijwe igitoro. Kuri uyu wa mbere hasubiye kuduzwa igitoro mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati. Benoit Asindayigwanya. Ibiciro vy'ibitoro vyaduze kuri uno wa 11 Nyakanga 2023 i Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu. Mu gisagara ca Bujumbura rero ibiciro bishinzwe gukurikira: esanse n'amafaranga 4,450 y'amarundi ku litiro, mazutu amafaranga 4,250 y'amarundi ku litiro, peterole amafaranga 4,135 y'amarundi ku litiro. Mu bindi bice by'igihugu ibiciro bishinzwe gukurikira: ibubanza esansi n'amafaranga 4,460 y'amarundi ku litiro, mazutu 4,260 ku litiro, peteroli 4,145 ku litiro. Bujumbura meri esansi amafaranga 2,150 ku litiro, mazutu 4,150 ku litiro, peteroli 4,135 ku litiro. Ibrahim Uwizeye agatera kamo abo vyega bose ko boshira inguvu hamwe kugira igitoro kigume gitangwa neza. Buboneyeho akaryo ko gutera kamo inzego zose na cane ubushikanganje bujejwe ubudandaji, ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'inzego zijejwe umutekano, eka mbere n'abene gihugu bose kugira bashire inguvu hamwe igitoro kigume gitangwa neza atangorane nimwe. Aho mwomenya ko caheruka kuduzwa ku itariki ya 21 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka nyene. Yuko hariho amabanki amwe adashobora gutanga amafaranga arenga umuriyoni kuba yakeneye. Ujejwe kumenyekanisha amakuru mu banki nkuru y'igihugu amenyesha ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubika no kubikura amafaranga yifuza no mu banki yose yifuza. Akamenyesha ko ayo mabanki aba ariko arenga amategeko. Arlette Mugisha. Imyidogo ni yose ku badandaza biturutse ku kibazo kiri mu mabanki amwe ya hano mu gihugu c'u Burundi, aho umuntu adashobora kubikura amafaranga arenga umuriyoni ku konti yiwe kandi ari udufaranga yabiri yakuye. Abadandaza twaganiriye bo mu masoko amwe bakaba batumenyesheje ko bariko bakora bahomba ku bw'ico kibazo ngo kuko bataronka amahera uko bavyifuza, bikabagora kugira ivyashara vyabo babironke uko bikwiye. Udarumva basubira kuri yo bifuza amafaranga ugiye kuyatora hanyuma ukayabura, urumva ntibikorohereza. Kandi nk'uwari ugiye gutora nk'umuriyoni cyangwa miliyoni 2 cyangwa 3 uje kurangura, hanyuma ugashika muri banki ntibayaguhe, urumva udazoga abantu bariko ratera imbere bariko rasubira inyuma. Bo nivyo amabanki hari ingaruka mbi. Akarorero ndashobora kudandaza nk'ikintu giciye miliyoni 1 cyangwa urenga, uwo muntu agiye kurotira amahera kubera aba yabuze ntaba kinshoreye. Umvaho ingaruka mbi ibingarutse ko na wa muguzi
na wa muguzi ingaruka mbi ibimugarutse kuruma ntabagisumye ibyo yashaka. Nk'ubu ukeneye nko kugenda kurangura bigusaba iminsi kugira ajya amahera uzoyegeranye kugira uronka amahera kugenda kurangura. Nk'izi mpuzu twebwe tuzirangura hanze, aha mu Burundi ntazo bakora, tuzikurikira muri Tanzania tukagenda za Buganda, abandi bagenda muri Turiki na Dubai. Biragoye rero kugira ayo mahera uyegeranye kugira urabe ukuntu yavunja amahera y'agaciro kugira uyaronke. Niyo ngingo vraiment bari bakwiye kutugabanyiriza yuko bojya baduhereza ukuntu amahera umuntu ayakeneye yiwe akayaronka. Bagasaba ibanki nkuru y'igihugu kuraba ico kibazo igitorera inyishu ngo kuko bituma basubiza inyuma benshi kandi bakaguma bari hamakori n'amatagisi batakoze neza uko bikwiye. Tusaba nimba ari berebe ikabisubiramwo umuntu akarutira amahera yipfuza n'ayafise byo dufasha. Turasabye umukuru w'igihugu nadufashe n'abafasha biwe nukuri twebwe abadandaji turariha obere umuzigo wacu winji urariha kandi ibyo dukeneye yose muri leta turariha. Iki cyaba bagwe turasaba yuko bo tutworeza tukajya turonka amahera ukuntu umuntu wa amahera ukeneye muri banki yawe ayuzi kufise bakayaguhereza kubera umudandaji yiteza imbere. Tubajije mu banki nkuru y'igihugu BRB ujeje kumenyesha amakuru muri iyo banki Berarume Bacinoni yatumenyesheje ko atategeko ibanki nkuru y'igihugu yigeze ishiraho byo kubuza gutanga amahera uko umuntu ayipfuza kandi yarayibikirije ngo kuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubisa canke kubikura amahera yose yifuza kandi ku banki yose ashaka. Abakurira mu bubare baridoga ko batakironka abaguzi kuvaho ishirahamwe Braludi rudugirije ibiciro ku binyobwa rihingura. Elvis Munyaneza: abaguzi b'ibinyobwa vya Braludi baragabanutse cane. Ivyo bikaba bimenyeshwa n'abakorera mu bubare butandukanye muri quartier asiatique commune Mukaza bayaze n'imbonesha kuri BTV. Nayo ku biciro biduze hari icyahindutse, abakiriya baragabanutse, abenshi ibinyobwa bahora bafata barabihevye bivanye n'ingene vyadutse barahindura barabyisunze uburyo baba bafise. Nubwo ntari ku cyahindutse bivanye n'icyo biciro. Abakiriya ntibabandanije ko baza kuko amafaranga adugiye umuvuduko w'abanywa baragabanutse n'abaza usanga baguma bidoga. Hari n'abatamenya rero ko ibiciro byadugijwe na leta bakibaza ngo nintuze n'umudandaza yadugije kugira byari bisanzwe usanga hamwe badandaza ku giciro kiri hejuru kandi badandaza ku ibiciro normal. Ni ukuvuga bibonera no mu mahera w'abadandaza si cyo kimwe. Bakamenyesha ko urugero rw'amahera bahora binjiza rwagabanutse nk'inshuro nka 2. Urugero rwarabaye rutoya kuko uwahora afata amacupa 2 cyangwa 3, uwahora afata 3 yarapunguje bakata 2, uwahora afata 2 ubakata 1. Numva urugero rw'aho twahora tudandaza rucari kure. Kandi twashobora kudandaza nk'ikazi ya 200 za Musteve, ariko ubu nyasanga udandaje no muri modo dodisi kabera nk'ubu nadandaje ikazi y'8 asanga umudandaza kenze 20. Ivyo biruko inyuma yaho ishirahamwe Braludi ridugirije igiciro c'ibinyobwa rihingura mu kwezi kwa Myandagaro. Amafaranga y'ubwishingizi aherutse kuduzwa yatumye ubuzima bw'abakoresha imodoka zica amafaranga mu gisagara ca Bujumbura buhinduka. Benoit Sindayigwanya: abagendesha imodoka zica amafaranga mu gisagara ca Bujumbura baganiriye n'imbonesha kure BTV Burundi bavuga ko kuva aho badugirije amahera y'ubwishingizi ico bita amassurance mu rurimi rw'igifaransa ubuzima buriko burabananira. Assurance bayidugije ko rwo hejuru, ona assurance niho va ku bihumbi twaturiha mu matrimestre 3 mu mwaka twayiriha 4, ni kuvuga 3 mois ariko baci bafatira hamwe ngwiriye umwaka wose 513,000 hafi 514,000 usanga bayimeje mu mikoro y'umuntu muto usanga buca bikora kugira ngo uronke amafaranga yego kuri assurance kwiduza byari byo mugabo uca bagira ibimona yire inkunga imwe ku mikoro atahari usanga bikibazo masagiye gushaka ahantu muhira kugira ari assurance
kandi byasaba ko uriha mu nyungu wakuye mu kazi urakora muri mbwa siribi ko ni giza twagemera kandi giza mugaye utunganijwe neza mu ryo batiza na assurance 513 so kuvuga ngo content niki ntiba yahetse hari ni bya stationnement n'ibindi bya carte municipale n'ibindi bya autorisation de transport byose bihereye nka rimwe bari gusanga ikero $1,500,000 umva yamara ntawo wayakuye bagasaba leta ko yosubiza ayo mafaranga ku mezi 3 kurya vyahora. Sasa dusabe ko bosubiza nko kwa tuyiriha kimba vyaraduze bakavuga ati trimestre umhazorihaya iki bayigabanganya ugira byari bimeze kuko ucyuhira rimwe amahera yose nkaje usanga ari menshi nimba do kuzosanga yagonza afise na assurance wasanga biteye ikindi kibazo usumba inyishu. Aho mwomenya ko ivyo biciro by'ubwishingizi biherutswe kuduzwa n'ikigo kijejwe kugenzura ingene amashira hamwe y'ubwishingizi akora areka mu rurimi rw'igifaransa. Bamwe mu basiga abigeme ndetse ari nibyo kuri ururirimbo rufise amasanamu meza bavuga ko ikintu ahanini kibagora guhuriza umwanya n'abaririmbyi ariko kandi mu bintu byose bakorana neza. Ange Sherisa Nzeyimana usiga abanyamuziki bagaragara mu masanamu y'indirimbo ntivyoroshe na gato harimo intambamyi zitari nke nkuko bivugwa na Daniela Tuyisenge umwe mu bigeme asanzwe akora no mwuga aho yatsuyagiye byinshi bahura navyo. Akazi kaburi intambamyi murabizi akunda kumakiya nko mu mavideo intambamyi duhura nazo hariho n'umugambo n'ibintu dukora ijoro hariho nk'amasaha tworohereza hari igihe usanga dutashe duteba dufise akandi kazi tuzindukira kore n'ibintu bituba byoroshe cyane ni ikintu shira imbere mu ntambamyi dukunda guhura nazo. Ibikoresho navyo biriko birazimba hari ibyo bitatworohera kuronka saba nk'abantu badushorera kuri hari igihe uvuga ati je nkorera amahera aya naya ntabitahura uvuga ati urazimbye ndabasaba badutahure uko natwe ibintu by'ibikoresho biratugora ku isoko birazimbye baze barumva prix tubabwira bayubahiriza. Icyambere aka kazi n'ukuri ahantu ngeze sinubwo katantunze kuko ndi ico nshatse nta kintu vraiment mbura aho karantunze menye ico ushaka birakorohera kwitora byiza gukuza ikintu kikurimo tuba dufise impano ngaha twicaranye. Nayo Olenga Makeup yatuyagiye ko bimwe mu bibaca intege ni kudakoresha umwanya neza kw'abanyamuziki. Nivyoroshe kwa nabo kubera cyangwa bagufata umunsi wose barakobrija ukuntu bagenda bahindura impuzu ukabahindurira maquillage hanyuma kandi bagusaba basange aho bariko bakorera kuri terrain birashika tugakora gushika mu ijoro tukagira tunaje gushika mu ijoro ukabahindurira maquillage kandi murashobora no kuryamayo hajya mukaryamayo aho nyene muko murakora tournage par exemple nigeze gukora imwe kenshi nkunda gukora na satbi kandi amatournage menshi yo akunda kuyakora mu ijoro arakobrisha kuguma kuri terrain uguma aho nyene kuri terrain kuba uzora mugirira retouche ageze yacu mugirira retouche aho nyene kugira retouche aho nyene ugendera hindura kuno impuzu nukuno bambara canke na location baba barimo ashobora kugira kuri plage mu ijoro ukamakiya makiyaje kuri plage canke yo ari mu nzu ukamugira yo mu nzu nuko nyene bivana na nukuno director kubera ni director muvugana akagwa plan yose y'indirimbo kuri meze birangora cyane gose kubera urazi ko amasaha yo ngayo wacu kuna meze mashobora kuvugana saa moya bo bagashika saa 4 mashobora kuvugana lundi gutelefona mu ijoro dimanche ngo twagize kibazo ngo unaka ntiyabonetse twabuze umukuni video shaka umukuni video tugire mercredi ufise programme nzindi donc birashika kandi ni kenshi cyane gose biragorana gukorana nabo biragorana cyane gose ibyo bonyene barabizi kandi nabanda babibabwira iminsi yose ibikoresho byaraduze mugabo natwe turaraba buke buko nyene turaba ko twashika buke buko mbwa bikoresho byaraduze nyene kandi ndabibabwiye ibikoresho byaraduze mbera namwe kuri umutwongera gatoya turako tworonka. Gusiga abantu mu kubasesha neza ico twita makeup numwe mu mwuga utarahabwa ikibanza ukwiriye kandi utoroha ariko harugwaruka rwinshi utunze. Dutandukire ayavugwa mu makungu dushikirizwa na Elvis Munyaneza. Mu gihugu ca Maroc ibiharuro vy'abahitanywe na nyamugigima bitera vyiyongera. Iyo nyamugigima ikaba yabaye mu gice c'ubumanuko bwa Marrakech mw'ijoro ryo kuwa gatanu rishira wa gatandatu. Abantu bagera ku 2122
nibo baharugwa bitavye Imana. Kuri uyu wa Mungu ibihugu nka Espagne, Royaume-Uni, Qatar na Emirats Arabes Unis nivyo bimaze kwemera imfashanyo. Ubufaransa nabwo bukaba bwamenyesheje kuri uyu wa gatandatu ko nabwo bwiteguye gufasha nubwo igihugu ca Maroc kitaratangaza ko cemeye iyo mfashanyo. Mwamenya ko igihugu ca Maroc kitagira umuserukizi mu gihugu c'Ubufaransa. Igihugu ca Espagne kikamenyesha ko carungitse abatabazi bagera kuri 86. Mu gihugu ca Hongrie indege yaragize isanganya iragwa kuri uyu w'Imana aho abantu bashika kuri 2 bitavye Imana, abandi 4 barakomereka nk'uko bimenyeshwa n'abarongozi. Iyo nsanganya yabaye ku birometero 70 bw'ubumanuko bushira uburengero bwa Budapest. Mu bakomeretse cane harimo umugabo, umugore n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umuhungu akaba atakomeretse cane. Iyo ndege yaguye iruhande y'imodoka yaciye yaka umuriro nk'uko igipolisi cabimenyesheje mu itangazo. Dutandukire ayavugwa mu nkino aho abakunzi b'umugwi serukira igihugu Intamba mu rugamba biteze intsinzi kuko abakinyi biteguye neza aho bukera ejo bakazokina n'igihugu ca Cameroon. Tubakurikire. Bo kiretse ko tashogira amahirwe yo gushikayo, ariko nibaza ko umurundi wese mu mutima arafise ko mu mutima iwe arafise urubanza ruzobejo, kandi ariko abarundi benshi barindiranye igishika. Ikizere n'ikiniya cyane uko ndafise n'ibimenyetso byinshi bishobora kwerekana ko Burundi bushobora gusubira muri CAN. Icambere ni intamba zagiye kwitegura hakiri kare. Cya kabiri naco ni staff tutahora tubona kuva kera, ubunya twabonye yongereje. Ikindi cya gatatu n'abakinyi bagiye gushika hakiri kare muri mwikambi, abantu bakaja hamwe, no kuvuga n'umumenyereza yararose umwanya wo gukoresha imyimenyerezo ikwiye ku bakinyi bose baje bava mu migwi itandukanye. Twebwe tubonye kigoro leta y'ubundi yakoze na federation na ministere y'ukurungika abakinyi bacu hagenda imbere y'igihe, tubona gose ko ari intambwe ikomeye cyane, kuko niyo naho batanga kugira amayeri akomeye cyane aho gukinira Douala cyaba dutwara igarubo n'ahantu kure cyane kugira ngo bacu bacoke batoshikiwe bamenewe nabi, mugabo akigoro leta yakoze gakibaro ibari indege yakibikaca bagenda. Byose biratuma biraboneka yuko intama z'Uburundi iyo ayo mahirwe yo kuja muri CAN dushaka kuyatahukana. Mu bwanje no babwira yuko ndiko ndiga system y'ubufanire bwo kwerekana yuko dushoboye mu rusangi mu gufana abarundi, dushoboye gufana. Nanje nditeguye neza, amagara ameze neza, nukuri no babwira BTV ko ku munsi wa kabiri wejo intsinzi ku barundi mu rusangi izo bari ibyishimo. Jewe ndabye kuri Cameroon mu bisanzwe biradusumbya byose, mugabo umupira mw'iki gihe ntitukiraba bijya ngo baradusumbya abakinyi canke iki. Dufatiye nko kuri match heruka ya Namibia, nta baradusama amahirwe ko dutsinda Namibia, kandi Namibia yaratsinze Cameroon. Ubu rero kubakinyi dufise nibaza yuko imatch yejo bazoyitsinda kandi bameze neza, nta mukinyi n'umwe ameze nabi. Imana idufashe tuzotahukana amanota 3 canke egalisation ya kimwe kindi cya 2 ku bindi. Tiene ndayiragije nibaza yuko akantu jambo kamwe no mubwira nagende nkuko yateguye umugwi, abakinyi arabazi, ayitugirire liste nziza, hama abarongoye umugwi nabo niyo bari ndazi muri Cameroon baramaze gushikayo, begera abakinyi babahe agashiruka bute kameze neza. Nta kindi nayo Burundi itsinde ni kashi kabisa ndayizeye. Nubwo message yanje ndashobora gushikira umukoca, icambere cyo yogerageza karaba ntakoreshe izina, oya nakoreshe performance y'umukinyi icafise. Umukinyi ahora avuye mu wundi mugwi mugabo yarasanzwe akina afise inkino mu maguru, ntidukoreshe amazina ngo naka ngo yarakinyaha naka yarigeze gukarishya Burundi. Oya nakinishe umukinyi abona ingene ameze, ingene yamunezereje muri mimenyerezo, ingene yagiye arafasha ritime, yagiye arigisha. Nta nkeka udashobora gushika muri gusubira muri CAN. Cameroon turashobora kuyitsinda
kuba abahungu bacu bameze neza, amakuru ava hariya igaro batubwira yuko bakiyi bacu bameze neza, nta kibazo baragira na kimwe. Kandi ko n'abandi bakiyi baciye bongera ngo batahuramo nk'amasedon Saido ntibazonkiza baciye bamwongera batahuramo. Ona n'umukinnyi mwiza cyane kandi akunda kubona izamu cyane. Ubwo rukino ruzohuza igihugu ca Cameroon hamwe n'umugwi serukira igihugu Intamba mu rugamba mukazoshobora kurukirikirana hano kumbonesha kure BTV Burundi isaha 3 ku masaha ya hano iwacu mu Burundi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, mugire aho muba mubahwe naho butaha.